inkotanyi usumbishije Imana inkotanyi hindutse yari ijoro n'isi ako nako motive urayumva kumure uko biri kose n'umuntu awashira yiyumvira kandi aciye n'ubwenge azofata imana n'abamwegere ni byiza ko bagira icyo batanze ijambo genda kugiye haba kuri we umuryango wiwe n'abana bamukomoka ijambo ateroti barisabira imbabazi ingaruka zo gushika azozibona bitagikunda kugaruka yagize u Rwanda yuko u Rwanda kuva akarere kavurunganye n'imbere y'intambara ishaka irikiraba hamaze kwicwa abakongomani miliyoni 10 zishwe n'abanyarwanda n'imihari injike n'u Rwanda ababyumva neza wumve ko miliyoni 10 hafi y'abarundi babamo y'abarundi igihugu y'abamo Burundi ngo bishe abakongomani barenga miliyoni 10 batuma miliyoni zirenga indwi zitizabo zirahunga ayo yose n'amabi ariko baragizwa kandi uburuzi bwo bwagiye kwagiriza Rwanda muri ivyo byagije byose ntara undi bwo bavuga aheruka no guhumbagana ariko mwanya baze no niho naboneye ko abantu bashobora kwigora aherutse gutuka Imana avuze yuko FPR inkotanyi zizohora kwigwa ndetse ko atanumva ko Imana ari yakoze ko no kuri Imana narabyumvise ako yaravugiye ku mugaragaro ni benshi abantu bose barabyumva ariko kubivuga nuko abona akamaro ka FPR mu Rwanda ko bikoze gusuba k'Imana Imana no kwisenga abantu kuko uburake bwamwe n'iryo jambo kenshi buza ari bubi buza ari bubi kuko abivuze mu gihugu Rwanda bafashe kugura amashega byaramaga bakwiye dukorana aha muri ville twakorana akazi kera iyo y'inzoga aho utaha mu kibega bigeze kumufata atashe mu gatumba bagaburiye ku rusizi imodoka yacanye kabisa abantu kumwe abasirikare hariya bacuruza bateye mutamubwiye cyenda taje umuntu atashe imuhira ndataje ngiye mu kibega nawe kubageze ku rusizi ibyo biraba n'uvuga umuntu ariko araja mu majepfo kubera abanyarwanda akaca agenda mu majaruguru cyangwa mu buseruko umuntu ashobora kunywa umwana uribiye gusanga bitsibwe mbogo nabyo byawisije ngo birorora ubwoko ugafunga atari ugasanga no kwibagira byose bavyibagiye ashoboka ibyo bavuze byose mirongo akaba ajya mu mahanga avuye Goma kongera akagaruka nk'uko bivugwa uvuga gute ko Kabila na M23 batandukanye kandi ari mu bice igenzura ngenda shaka kumfasha kumva ko Kabila atandukanye na M23 niba ukuntu umuntu yavuga ngo wowe nayo ntacyo muhuriyeho none se nawe yakoze ko najya ndi M23 ntabwo yabaye byiza cyane ko mukunzi wa Utamu Podcast nizere ko mumeze neza cyane wewe uri mu makungu cyangwa se we ngaho mu gihugu cy'u Burundi abadukurikirana muri hafi y'igihugu cy'u Burundi ndavuga nk'abari ngaho muri Kongo mu Rwanda Uganda Tanzania ndetse n'ahandi tubashimire cyane ko mukurikirana ibiganiro byacu ariko dushime kuba mubikurikirana mukagira n'ico muterereye kugira ngo bishobore kubandanya biba byiza gusumba n'ibisanzwe turi kumwe n'umutumire wacu novuga ko amaze kuduha byinshi byagize akamaro kuri bamwe muri twebwe ndavuga muri societe tubaye mu Burundi ndetse no mu Banyarwanda muri Kongo muri Uganda ndetse kumva n'ururimi tukoresha benshi baramaze gukuramo inyigisho zitandukanye n'umwana w'Imana ni Apotre Isidore Mbayahaga kubw'amahirwe Imana yongeye kumumpa abantu bari bazi yuko yoba yarafashe nka rutemikirere yerekeza muri za Amerika nishimiye kongera kubakira Apotre muri Utamu Podcast murakoze cyane bazi ko wagiye njya agavuga ko warahunze abandi nabati
yahunga ndega barahunze ubutegetsi bubi niko bavuga abandi nabo bavuga ati hubwo leta yamwizeye yamutumye mu makungu ariko gusa je nzi ko ari mu rugendo rw'akazi ubwo bavuga ibyiza abantu baribwira kwe ubutegetsi uno ugasubwa ariko uko biri kose ari mu rugendo rw'akazi yego sintebe urugendo rwagenze neza Apotre urugendo rwagenze neza twatugiye twanditse amahoro hanyuma cyangwa turagikora gushenguruka amahoro ngo unotoza gatugwana ikibazo kiba kibayemo kugira ngo uzume urusaku yazisumye urusaku cyatse bamenye icyari cyabajanye bari bagiye mu rugendo rw'akazi wivuga butumwa cyane w'igihugu kabisa w'igihugu n'akazi k'igihugu aho ni sawa aho ndaza abandi bose ngo abantu bararemye barashobora kubaza ko ari wahunze igihugu hari abavuga ngo wahunze igihugu ngo ntakiboneka ngo yaragiye ngonja ubu bizovuze ikibazo ndani nicyo kibazo nane nibaza nibatekanye rero Apotre kino gihugu no kugihunga biranagoye kubera igihugu numva ko kirimo umutekano kuva hejuru barabitunganije gushika hasi bimeze neza cyane cyo muri namye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hari ahantu hari ikibazo novuga ngo hagati akanyaru kaciyemo inzira zibiri gaca hirya umusozi umwe karawuzunguruka abanyarwanda bakavuga ko ari uwabo abarundi nabo bakavuga ko ari uwabo mugabe ikigaragara abarundi baramaze kuza gushirako ibimenyetso ko ari iwabo naragiye nsanga abarundi kuri Sabanegwa hari ingozi nabonye ari sawa abarundi baramaze kugaragaza ku by'ukuri yakijya nibuka yuko leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi bari gushiraho komisiyo ijya kwiga bya Kanyakasozi ndavyibuka kera bikorera muri vice presidence gikorera uko iyo komisiyo ari ngayo bakisa ukidura yose yego nabonye ari sawa kuko kajya gasozi nanje yuko ari kantangaje cyane kuko harashika kinini yandako ndavyumva navuga ati kashike kuri Sabanegwa uruzi bataye inzira bataye inzira bamwe baca baritirira ibitari byaho rero Apotre nzanywe n'ibintu byinshi kugira ngo tuganire kuko igihe wari umaze n'ikininiya abarundi barashaka kuyakumva ibiyago byawe barashaka kumva no kubaremesha kuko ndetse n'abanyarwanda n'abanyamurenge intambara imaze iminsi ari nyinshi muri Kongo baravuga yuko M23 itamerewe neza ariko amadiskuru ni menshi y'abarongozi bamwe ngaha mu gihugu cy'u Rwanda uwo bita James Kabarebe ati kereke shoze afeke shoze ndoto ati kereke shoze bahaye Burundi bahaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho ndavuga ngaho hakurya muri Kongo ngo byagize ibindi bikogo ariko si yo byonyene hari n'abidoga ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ibyerekeranye n'amoko kumushikiranganje twayivuze jo bundi ariko nabonye umuntu yamwubahutse si umwe medaye ni beshi aravuga ati nyamara ushobora kuba ufise ikibazo abandi nabati uyu muntu muraraba neza ntarakwiye kuba ari muri leta turaza kubiganira ko mu buryo bwiyaguye cyane ariko hari n'umusirikare w'umunyarwanda cyo wundi yibagiye nibaza ko yaraje gucungira umutekano wo ku mupaka ararengana ko sinibaza ko ari kunywa utuyoga agera mu gihugu cy'u Burundi abantu bose baratangaye cyane mugaye igihugu cy'u Burundi cyaranamwerekanye capito cyarasiguye yuko ari umusirikare w'u Rwanda cyafashe abantu baribaza ati niyaza ko ari umunyarwanda yari mu Burundi yafatiwe mu Rwanda byari kugenda nkuko nyine abarundi babikoze igero ni bimwe mu byo twateguye tuza kuyanga sinzi kubinyemerera tukabisesengura biva uko amaze kunyakiza ko kamera amaze kuntega umutego na mutego nazo uri kose wawutegura imana yabana nanje yego nyemerera rero duhere hano hantu cyubundi hari umugabo w'umunyarwanda numvise yavuze byinshi sishaka kumurandira ko ariko aravuga ati Apotre gitumunsi neza ashobora kuba atari n'umurundi ashobora kuba atari umuhutu atari n'umututsi ati ahubwo yaje ava ahandi hantu Apotre duce ngaho gato nk'amasegonda nka 30 mu Bangladesh we mushobora kuba utari umurundi ngo wazananye n'abazungu ngo baje muko nkarahura uko bagwawe uri umurundi
tuganira iby'abarundi nta kwiganira iby'abarundi nabo yime ngo uwo muntu niyo ufata umwanya ni mufata ku mwanya reka kujya kwibwa igeze mu muyaga icyo si ibibazo ibyo si ibibazo ko ese wo kwiga n'abarundi barabizi kurunguki kandi ibyo birahagije naho atemeye kazimaze cyo bakotse icyo kirahagije igo Apotre mu gihugu cy'u Rwanda ejo bundi haravuzwe ibintu byinshi ariko bafatira ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi bagafatira no kubyagiye biba muri kahise igihe akarere ka Yase gafatinga imwe kurubika abasirikare mu gihugu cya Kongo ku karere kari karongowe na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko haje kuba byinshi intambara iza guhinduka aho bw'i Burundi igisirikare cy'u Burundi imbonera kure niko bivugwa byashikirijwe niko byavuzwe n'umwe mu ndongozi mu gihugu cy'u Rwanda ariwe bita General James Kabarebe avuga yuko ahubwo intambara yahindutse iyimbonera kure n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'intera hamwe FARDC zo kwica abanyamurenge n'ihonyabwoko bw'abatutsi ariko agashira n'imbere ikintu cyerekeranye n'ikintu ngo quelque chose j'ai pas compris aho kantu ka quelque chose akariko turabire hamwe James Kabarebe ko menga yararengereye cyangwa se tuvyite ko Burundi ariko bwarengereye gukora ibyo batari bateganije gukora bwambeho wende yo mvugo y'agasozo si jambe ivuzwe ndabona y'abantu bafise umutima w'umwango ukagira n'amacakubiri ukaryoha gushikiyo hose biragoye kuko si jambere James Kabarebe yifatira mu gahanga n'icyo gihugu cyacu bazi yuko bwa mbere yavuze yuko ndere yabwagirije nuko yahamagara abahutu bo muri Nord ya Kivu bababwira ngo ntibagende bakore ubunyabwoko ngo azobarukira imbonera kure muri Rwandisho kugira ngo bagire ubunyabwoko ry'abatutsi ibyo murazi yuko twabiteye ibyatsi kandi abo nabivugiye mu nama nshingamateka niba nabivugiye ahantu hose ni ca kinyoma cabo c'ugomba kuyoborera abantu mu buhumyi kugira ngo ikibi ntibigere babonera ikibi ico arico n'umuntu ntibigere babona uwo ari we ahubwo ibi bakora ababonera ubundi bavyegekako rero ico kintu naracumvise kandi je cabuye neza kuko yasubiye kubivugira imbere y'abandi bantu batowe ijya mvugo yiwe cyane discours yavuze ndabikuye n'ibintu bishika kuri 2023 bwa mbere hoho nivyo ko igihe bumvikana yuko akarere k'ubuseruko bwa Afurika gaheza kakarubika inteko mu gihugu ca Kongo gutabara kugira ngo muri aka karere habe amahoro n'umutekano kuba mu buseruko bwa Kongo ico gihe nivyo warasarukiye donc watwaramuka EAC yari president Ndayishimiye kandi nibaza yuko ari n'abayinitiateur wabyo kubera uyagomba yuko muri kano karere haba amahoro gusumba uko Burundi bufise inyungu cyane gusumba biriya bihugu bindi biri kure yuko ngaha mu buseruko bwa Kongo haba amahoro mugabe ikibazo nuko iciyumviro ciza yagize abanyarwanda nubwo batakundi bari kugira kuko bari bakumiriwe ngo ntibigeze bajayo kuko yavuga ati u Rwanda ntiruza kandi ariko nuko rwantera no kuvuga ico gihe u Rwanda rusone ko rwahawe akato barakumiriwe kubera bati wewe turagutaramura kubera uri kurangiza ko ari gutanga doko ingufu cyane abasirikare y'ibanje yo guhungabanya ico gihugu ubu ico gihe rero umuntu azeje cyumviro yabagubasi kumva aho kuza kubarwanya kuvuga ngo baje kurwanya imihari rwara za Venezuela zindi Rwanda bo baruze ko ariko ruje kurwanywa kuko ni rwara rwiko muri ico gihe rero urabona bamaze gushikayo intambara ingene yagenze ibihugu bimwe bimwe byarayivuyemo kuko bavuga ati twe nta internet direct tubona hasigaye Burundi ubundi uko bavuga ati muri ko muragwanya ariko rumwe rwacu
tidushobora kuba ariho turwane na mwarya tuzi yuko muguba muribwariga kuzoduhungabaniza umutekano natwe donc muri ico gihe rero barabuze ingene barakurayo kandi urabona yuko bamaze gushika ku bintu byo baronda aho biri programme yabo yo kubandanya na M23 na za twigwana kugira bafata akarere kanini byabananiye urero ntakundi bavuga ati urupfu n'imfane birajana ugutsindwa kwa M23 cyangwa abanyarwanda muri Kongo bariko bagomba kurondera ivyitwazo urumva deja yagiye imbere y'inama nshingamateka mvuga ngo urabona ingene vyagenze abarundi cyane perezida w'uburundi ageze hariya yikuye mu bandi nkuko umenga babiyubakira uwo bari bagiye ngo kubera ngo amuhaye kereka ikibazo rero ikibazo yagomba kuvugana igituri hanyuma acyongeramo akandi kantu katigera gahara mu mvugo yabo avuga yuko ngo iyo ntambara wese yihindura intambara y'ubwoko yifatanya n'interahamwe yifatanya na za mayimayi n'abandi kugira ngo bagireho nyabwoko y'abanyamurenge urumva ntiyasonga yayo ubudejo u Rwanda rurarembye mu maso ya nasozi niko rwagezweho nyabwoko urabona ko na Kosovo Sekirite yakoranye kuba u Rwanda bwate ntibishoboka ingene u Rwanda rwahungabanya ubuseruko bwa Kongo ingene abantu baguma bapfa ibihumbi n'ibihumbagiza bapfa abagore bava ku nguvu abana bici ku busa hakajyamo abana bajyamo mu ntambara uraraba ingene bimeze abashirahamwe mpuzamakungu ahandi hagati hakazira muntu no munsi yose ari kurwana berekana amabi bariko barakora uravye abanyamakuru donc les journalistes d'investigation bamwe bakora amatohoza no munsi bariko batanga ivyegera bivyo batohoje ku maradiyo akomakomeye yo hanze bagira amakonferanse bakavuga bati u Rwanda rwakoze ibi uravyumva muri ico gihe na Kongo byahagurutse ajya kwitwara yagize u Rwanda yuko u Rwanda kuva akarere kavurunganye n'imbere y'intambara ishaka irikiraba hamaze kwicwa abakongomani miliyoni 10 zishwe n'abanyarwanda n'imihari injeke n'u Rwanda abavyumva neza wumve ko miliyoni 10 iri hafi y'abarundi babamo y'abarundi igihugu y'abamo Burundi donc bishe abakongomani barenga miliyoni 10 batuma miliyoni zirenga 7 zitizabo zirahunga ayo yose n'amabi ariko baragizwa kandi uburundi zimwe bwagiye kubagiriza muri ivyo vyagije byose ntara ubundi ko bavuga ko wibaniye ngaho rero kuvuga ngo intambara yaciye yanka ngo kubera uburundi bwahinduye umukenyuro bagaca bufasha Kongo ingene uburundi bwagufasha Kongo biraza kandi mu masezerano y'ibihugu igihugu kitabajije igeze cyacu kiragitabara igihambaye nuko abasirikare b'abarundi muri ayo matohoza yose n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu arayibera Kongo nta shyirahamwe na rimwe riko yadomo urutoki ku Burundi ngo ati mwebwe mukora ihonyabwoko murica abantu nta na rimwe y'abaoni y'ibyo binyamakuru abanyamakuru bakora amatohoza y'aba mashyirahamwe nta na rimwe bariko baravuga ati abarundi bafashe abagore ku nguvu abarundi basahuye abarundi biciye abantu gusa nta byo kese mu kanwa ka kabarebe ndanduho bihebu uravyo ndanduho bihegire mvuga mu rusanga nawe yivuga ivyo bamutumye atevye yumvira ashobora kubana yakorera leta birumvikana ubikosa tigeza gukora ko birumvikana n'umusuku mwiza yubahashe kuja bisawa twese kandi ivyo vyiza warashaka se ushatse kuvuga umukuru w'igihugu cyacu kuri igihugu na politike ya FPR exactement apotre kuri muri ivyo byose ariko baravuga ni yindi mvugo mugabo batagomba kuvuga bariko baraneshejwe bibananira kabari bibananira kuvuga ati ntambara yatubandiye kubera abarundi barondera ivyo bagiritse mugabo baca bagomba kwereka yuko harimo n'akantu k'amacakubiri y'amoko uravyumva aho kantu kandi ni kabi kandi ndibaza ko kazogira nabi uburundi busubira kuko uburundi bwaramaze kurengana ico kintu cy'amacakubiri mugabo uravye bagumye bakavyura ndabone baraba neza kazohava kagaruka kuri bo cyane kuri bo twereke ingene kazogaruka kuri bo mbega biragoye era bigoye kuko ibage biva mu kanwa kanyene uravyumva yego umushikiranganji yitwa Bizimana
Jean Damascene arongoye ari muri leta y'u Rwanda ari muri politike ya FPR sivyo inkotanyi niwe yafapase yavuze ikintu uciyumvira ukumva uti eske stamani ndi guverinoma yavuze ikintu ahagaze imbere y'ikoraniro ry'abantu yavuze iki yakoze kuba atacumbise yavuze ngo abahutu muramba bari uko abahutu baritatse kwitatsa bivuye mu gutaka baritatsa no kwiririsha no kwivugisha induru urabyumva kwitatsa ngo baritatsa ngo byabashikiye by'umuhungiro bagahunga sibyo hanyuma ngo hari n'ibindi bitatsamo ngo mugabo amenye yuko ibi byose ngo n'inkurikizi z'amabi bakoze none aho hantu wiyumvira iryo jambo dushobora kurivuga uri umuyobozi urondera amahoro y'igihugu twarira amoko atandukanye mw'ico gihugu ibibaho hama ikindi naco yibagira abahutu bose bo mu Rwanda si abicaye oya ico nibaza ko n'iryo nyabwoko ry'abatutsi ryabaye abahutu bose ntibarigiye oya hariho abahutu benshi banapfuye bazira kunyereza abatutsi bazira kwanga iryo nyabwoko ry'abatutsi n'imanza nyuma ya genocide harabayeho urukiko rwa gacaca niba rukiko rwarashiriye imanza abantu hari abahutu basigaye abahutu bose bo mu Rwanda ntibari mu ntera abahutu bose bo mu Rwanda ntibari muri MDR ngo bavuge ngo bose bari mu butegetsi bwa Habyarimana no hariho n'abahutu benshi bafashije inkotanyi ku Rwanda hari abahutu benshi baterereye mu nkotanyi ni naco gitigiri kinini ya mu Rwanda bravyo baterereye amafaranga baterera ibyabo ivyeze ndi gukora bari urugamba bakera gufungura harawigeze kuvuga ba Feliciano urumva aho bose urumva yabashizemo none mbwira nk'umwana yabonye se na nyina aho bamwica bakabica bose babazaza yuko bariko bahisha abatutsi umututsi umunsi ari ku butegetsi agaca hindukira akavuga yuko amagorwa uwo mwana arimo ari amabi y'ibyo bakoze kuba baranyegeje abatutsi ibyo bashatse kuvuga muri ico gihe uwo mwana bamushize muri jenoside yarayikoze ahubwo yagizwe imfuvyi agirwa n'impunzi kubera se na nyina babaye abahizi b'abantu b'Imana baja gutabara abatutsi none abandi bahutu barabica barabizira none icyo gikomere ubushize muri uwo muntu eske abahutu bose bose mwikundira rero bose bisentera hamwe bose ni babi bose bisabicanye icyo ni bishoboka hanyuma ikidaco nk'abahutu barapfuye benshi mu Rwanda kandi hari bavuga ko bashwe n'inkotanyi ariko ico ntikirabavalide 100% apotre tubigaruke ko neza kivarirwa nabi ndavuga ni n'ubumwe na nation zibiri ntiremeze yuko habaye genocide y'abahutu mu Rwanda ari nta jenoside yavutse bwicaye ubwicanyi bisanzwe nta jenoside yavutse ubwo jenoside yateguwe igashyirwa mu ngiro hariho abaguye muri jenoside yakorewe abatutsi bayigwamo arabahutu sinavuze yuko hari jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda yabaye mugabo abo bose rero ataco bagirizwa muri biriya bintu imitima yabo izi ko atakibi yakoze ugaca ufata kandi ari mu magorwa muri abo harimo abantu bagore mu buhungiro batazi ivyo base bakoze hari abana bahungishwe n'ababanyi se na nyina babishe ugasanga uwo mwana afise imyaka 2 mugabo ukora abandi bahunze bavuga ati ngo mwana twibuke wagaca usanga yisanze mu buhungiro ntagira iwabo itongo ry'iwabo ribamwe ubundi inzu y'iwabo bayibohoje niba kubohoza bayihundi umwana muri imyaka 100 ukavuga ngo ingaruka z'ivyo yakoze uwo mwana yakoze naco yakoze akorera ko ni kabi niko kantu kitwa ko kazohava kabibomba utadema twitanye mu Rwanda cya kintu cy'amoko noneho gikaka hanyuma ikinga cyo umushikiranganje yovuga bityo wamuhaye amabanga kandi uri president w'umukuru ukeye wiziguye wamuhaye amabanga yo kurondera ingene abanyarwanda biyunga bakagira ubumwe none azanye amacakubiri none ya politike ya mbere y'inkotanyi yavuga ngo nta muhutu nta mututsi bigisha politike n'umunyarwanda rero umunyarwanda yagiye
ngira ngo ababicishije mu kugira ngo yereka abantu yuko ari ubwo bwakoze amakosa mu gihugu cy'u Rwanda naho ndi uri umunyarwanda ubwoko nta makosa gukora nta muntu ntakora amakosa nta muntu yica mu izina ry'undi muntu oya nta n'umuntu yica mu izina ry'undi muntu oya umwicanyi yitwa umwicanyi mu gatwe kiwe mugabo wumva wewe ntiyavanduye yapoperanirije hamwe abahutu bose yashize bose hamwe ibyo ngo bishobora ijoro ni ikintu kibi cy'amacakubiri gica gituma hari abantu bamenya amambise vy'uyu yego n'umuntu reka akica gikomere n'abantu avuga ati rwanda ko bagira amahoro n'umutekano uri sawa cyangwa atacu nagezwa no kwitahira umaze kumva nk'iryo jambo avuga ati tunaja hariya yarage bavyo muri mu Rwanda bavuga ati none jewe ndacaboga uvuga iki nukuvuga ngira sinemerewe no gutaka nditatse naho novuga ko mbabaye ntabuzonyumva kuko biriko birashikira ingaruka z'ibyo wakoze ivyo vyubakiye ko umategura bini ingorane zikomeye icyaka biriho aheruka no guhumbagana ariko mwana wawe noneho niho naboneye ko abantu bashobora kubibora aherutse gutuka Imana avuze yuko FPR w'inkotanyi uzohoraho nk'Imana ndetse ko atanumva ko Imana ari icyo yakoze yego no kuri Imana nawe narabyumvise ako yaravugiye ku mugaragaro ni benshi abantu bose barabyumvise ariko kubivuga nuko abona akamaro ka FPR mu Rwanda ko birikoze gusuba k'Imana Imana no kwisenga abantu kuko uburake bwamwe n'iryo jambo kenshi buza ari bubi bwoza ari bubi kuko abivuze mu gihugu Rwanda bafashe kugura amashengero amashengero arenga ibihumbi 10 sinzi kuvyibuka ndavyibuka bari abantu bose bugura amashengero shiko no munsi bafungaye bazo nta gusenga aho baje gusengera handi bakababuza ubu noneho hasohoye itegeko byaje nabisomye mu y'abandi cyitwa igihe.com ko kiza basengera yose abaho mu Rwanda kwigisha ibihe by'iherezo ko kiza kwigisha abantu ko hazobumbaje udahera n'igihugu byari bikenewe nukuvuga uzobyigisha bazoshobora kuganira cyangwa abakuru siya persecution tuka turavuga none aya mashengera kumwe yuguye kubera ari amakaro ariko soundproof ariko afise parikingi nziza uyaze yuko Imana ari yashima gusumba akarubi gatoya kandi no batatu baje mu ijuru bagororotse ibyaha by'abasirimu Imana ntacyo bibwi oyasivyo uyindi mvugo rero ikindi cyabaye nabi bavuga ati sawa kuko ingabire mu muntu burya yadubiza dushaka kuyiboha muri bikunda habirukanye mu mashengero bamwe bashaka ati ntacyo reka turonege tuba turatanga ijambo ry'Imana dushikiza abantu tubabwiza tushije ku marezo sosiyo bamwe wahani yabihanije bati naho muri iyo kamera harimo parikingi harimo soundproof harimo abari bavuga sivyo urabona yuko ahubwo no gutoteza Imana mu gihugu cy'u Rwanda kajambo karakomeye ko nta wundi muntu arabikora atari umuntu rero kumva ikibazo bafata zeromeze Kagame ariko arabwira abantu ati tivyumvikana ingene mugende mugahembwa n'abantu b'indindagire abantu barindagiye urumva n'abantu bataye ubwenge bakagomba kubajyana abantu bataye umutwe uje kumara amasaha muri ko murasenga icyo yavuze kimwe nemeye ni kimwe gusenga amasaha 28 ariko hano oya kiyumanye yo gusenga kibanje gukora bagufata abantu bagiye gusenga ukabita ko indindagire hari abantu bataye ubwenge batani musore yazimye batabona runono wewe ufoko rigoreke oya arusanga yafatiye kubyo abasenga baga Imana atasyo buraga bw'Imana buzukuru ibyo ukabivuga mu gihe inama z'abahomosexuel ziberi wawe mu gihugu kandi umuntu abafata Apotre ngira ngo nuko abona kumbura abantu bikika mu gusenga cyangwa se mu madini amakosa baba bakora muri ico gihugu nikugatwe ko mu
ntibyitirirwe gusenga abasenga barasenga mugabo na Yesu yavuze ati mu gihe cyanyuma hazokwaduka abigira bavugishwa kandi ataribo abantu rero badakurikiza ijambo ry'Imana bibiye nibo bakwiye guhagarika mugabo abandi kuvuga ngo gusa ngo inzu yubatswe n'amabuye ikagira isimidadi ikagira indangururamajwi abakristo bakaza gusenga bagaheza kigwa ibidayimoni bakabisekagura bikava mu bantu abantu bagaheba itabi ryatabi rikaze rwagwara umugi indaya zikaja gukizwa zigaheba umwuga mubi abo bantu bose bakivuga ngo ntacyo bariko barafasha era barafasha n'igihugu hano cyane kuko beside dara gukora security none ubu cyo gihe bizoca bigenda ikibazo ngiye kwibaza ejo muri yavuze yuko uyu ministre Jean Damascene yavuze yuko byukuri arabona ko FPR cyangwa se mu inkotanyi zikomeye cyangwa se zarinze icyo zimara cyane zinakwiye no kuja imbere gusumba Imana ivyo bintu kubivuga ukabona akamaro FPR ishobora kuba yaragize mu Rwanda abantu bariko barapfa yaripfutse bariko barapfa hanyuma FPR irazira cyane abantu bapfa bisobanura batamane hari ngira ngo ni mitahude yiwe rero ni mitahu ushobora kuba adatahura ijambo ry'Imana adatahura Imana ahubwo ni mwebwe abakozi b'Imana bo kumwigisha basi nubwo ubutumwa bwo muhaho bwako tije niho nashaka gufatira ni yihane ndanyarutse yihane kuko handi ho ngenda mbona nuko kwega umuvumo ku gihugu kuko ijambo rivuzwe n'indongozi ni ijambo rihambaye mu maso y'Imana njambo rihambaye mu maso y'Imana hambavu yaho icyacu umurongozi cyo kimwe n'umunyagihugu oya umurongozi aje kwegera igihugu rero mwe najya amajambo yo gutoteza no kuvuga nabi Imana yarayateze nzigira nemera kwiza ryanjye rituko none bazogwara nayo Imana akabaho barakomeye no gukomera kwabo ngere mbona batanguye kutemberwa neza none ubagomba kugwana n'ababanyi bose bashemwe n'Imana nayo ni kibazo cyo kwibaza ibyo bizogorana ariko musijasha nibaza naho uvuze ngo bazogwana n'Imana niga wiyo Mana ko uravuga apotre je shobora kuba ndayitahura ukundi nundi akayitahura ukundi aba rero ahubwo ni mwanya mwege mubona ukuri mubona n'Imana akamaro kayo ni yari nisharico uko basikunda niyo mpamvu nagusaba koresha umurongo muri Bibiliya niko bimeze inkotanyi n'Imana uveda iyo nahitamo ko tubanza kujya dushima inkotanyi cyane kuko Imana byiwe sinzi n'Imana uruhare yagize kuko abishwe se kuko Imana ikabatabaye hatabaye inkotanyi urumva ikindi jambo rikomeye cyane niyo bito muri Bibiliya babyita kurogota kuri mwemera no ubutumwa ko numva none bigeze kure mugani wawe bandi bibi cyane ni bibi kabisa abakunzi bose kandi twese ko twasenga dusengera Rwanda pe dushobora ibyago rutundi aya majambo y'inayo nubwo ibindi byose Imana yabyigagize aya majambo yo kwegera apotre nivyo iyo tuganira nk'umwana w'Imana bagana nk'umuvuga butumwa hari n'igihe biba byiza ko umuntu akibura abandi twisunge Bibiliya rero umpera ubutumwa uyu mu minister umpera ubutumwa umuntu ariko aravuga yuko abantu gusenga ari gusore iba yabasenga abagusore yahagaze yaho batashiyumviye dufatike dukore kuri hejambo oya nibaza yuko nta jambo rindi twababwira Imana y'imbabazi nibihari nibisubire ahagere yabivugiye cyane imbere y'abantu agenda avuga ati Imana imbabarire yarakosheje kuko Imana yari ihari ntiwumvuga abantu benshi ari muri ntuzeye mu Rwanda nk'ibanyabwoko byabo abandi barapfuye bo barasigara bo birirwa bashinga intahe bavuga ati Imana ibyo yadukoreye niyo uvuga ko itatabaye abandi bari ku masengero bari bavuga ati Imana yarakoze kuko iyo atabaye ari kurokoka none wumva iyo nkotanyi usumbishije Imana iyo nkotanyi ihindutse yari ijuru n'isi ako nako motive urayumva kumure uko biri kose n'umuntu awashira yiyumvira kandi aciye n'ubwenge azofata umwanya n'abamwegere ni byiza ko bagira ikintu cy'atanze iri jambo genda kubwiye haba kuri we umuryango wiwe n'abana bamukomoka
ijambo ateroti barisabira imbabazi ingaruka zo gushika azozibona bitagikunda kuko iri cyane abishire ku mugaragaro aho yabivugiye cyane aje mu cyumba senge iri kabisa n'umugore n'abana biwe baje imbere y'Imana barire bavuga ati dutabare ibyago bizokurikira ijambo bari dutabare twebwe twakifatanije nabo sino ijambo rizotuma barangiza nabi urakoze mugabo Apotre twari twageze kw'icyo kiyago dufatiye ku byerekeranye na quelque chose cyangwa se ku byo umukuru w'igihugu barahawe nande byavuzwe na James Kabarebe yarahawe n'umukuru w'igihugu ca Congo Etienne Tshisekedi ariko hari ikintu tugeze kuvugamo uvuga yuko Burundi bwemeye kugumayo kubera bwo bugiziki bubona ko inyungu zo kuba bwoguma muri Congo umutekano wa none bacha baronka imbonera kure Apotre wazibonye ivyo yashikirije inde yazibonye James Kabarebe yazibonye nivyo nashaka kumbwira kuko nimba yarabivuze tubisese tubirabire hamwe yazibonye yamone yazibonye byavuzwe oya neza naye ndafatira ku byo yavutse urumva kuguma ku Burundi muri Congo no kubikibonera ndindi urumva bikakanu kamacakubiri kari muri kumva yuko imbonerakure bimbonerakure n'iki nugwaruka ruri mu mugeso gwaruka nurikiye umugambi uri ku butegetsi yego guhera ku myaka 18 cyo kimwe n'ugwaruka ruri muri FPR yego nabo bari none icyo nikiyoberi n'umutwe w'iterabwoba n'iki akumwemereye guserukira igihugu mu wazibonye yazibonye wewe rero n'ivyo yavuze rero yarabishe voilà yarabishe uko yakora yarabishe igisirikare cy'uburundi kiri kwija cyarakwicara ntigikeneye kwikora ku basivili haba muri effectif kirabafise haba mu buhinga barabasumbye uravyumva haba mu bikoresho haba muri tactique mu bikoresho byo gukoresha inkozi zigezweho n'ibindi zikoreshwa tekinoloji igezweho y'intambara bari nayo ese boja kwifuza ko ambonera kuri abasivile boja kurwana muri icyo ntibibaho ni bya bindi kuko bazi yuko ibyo bavuga interahamwe cyane bareba umuhari w'interahamwe bashyigikiwe n'umugambi uri ku butegetsi mu Rwanda bavuga bati nibo bakozeho nyabwoba iyo bari bagomba kwangiza abantu kwangizaho nyabwoba bafata igihugu n'ubutegetsi bakabyasosha n'indi mihari y'abasivili bavyumva kuko hari aho byabaye bo ivyo rero bavuga ati rero mugabe mu banyamurenge n'abatosiyo bagomba kubiho nyabwoko uzobera babifatanya bafatanye n'interahamwe z'abanyarwanda uvuga abahutu bari hariya n'imbonerakure dogo kuri bo umuhutu wo mu Burundi n'umuhutu wo mu Rwanda n'umuhutu wo muri Congo bose n'abahutu ni babi kuri bo n'abana b'amarufetere bose dogo bose babashira mw'ishusho imwe yaba bishoboye murimburiye rimwe bakabakicira rero bakavaho mugabo ntitokura rero nicyo bituma bavuga ngo imbonerakure sizo reka rero dufatire ku ibyo bikwaye majambo Perezida Ndayishimiye bamuhaye kene kibazo kene kuvuga iturire amafaranga no kuvuga ko yarameze nabi akitaba ariko uravye ubuzima akaba ari habayeho arashaka kuvugira rero ubuzima bayeho no kubiho Apotre kabare no bayeho neza mu Rwanda wiwe wa ugiye oya no nta nubwo sinibaza ko bizona bamuje kugira ibyo ushoboka kuko wumva iyo mvugo yo kugomba gusuzugura ubusumba iyo mvugo nico nashaka kugira ashobora kubaho ku muntu nka Perezida Ndayishimiye amusumba incuro ibihumbi n'ibihumbi itandukanye hagati y'akabari Ndayishimiye n'ikitandukanye hagati y'ijuru n'isi timoshobora kuvuga ko abantu bangana ubaho kuja imbere y'abanje kumuvuga gutagira indero tibishoboka mushatse kuvuga ko James Kabarebe yararengereye cyane ivyo vyemeza nyiri shubahiro kuja kuvuga ngo ari ku Rwanda kubera ngo bamuhaye kene cyo no kutuba Apotre y'ihorasyo iyo Rwanda no Burundi rashoboka mu gihe hari kiri hamajambo nkayo y'abantu banduranye bandi cyangwa se buba ukabanda ivyo abantu mwiza gusura kuba yega abanyarwanda bandi babanye nabi eka dusigurira aho kandi kumva ko bamwe bavuga babanye nabi ahubwo abategetsi b'u Rwanda niyo bashaka ko abanyagihugu babana n'ibihugu byose
ibyo bintu byo kugomba gusuzugura abandi no kugomba kubereka yuko mutabakeneye kugomba kwerekana yuko ari bari icyo kibazo kihari rero Zombe zarashimiye yafashe igihugu yatavuga ngo ibibazo ubugaye akazuguru rero yazuguru n'umutambukanye we yagiye mu Rwanda n'ubu ari ubakazi cyase gucana n'ibindi ni kubera porogaramu bari bafise yizo ntambara zabo batari bazi ko azobabera intambara bari bazi ko bazomukanga cyari bari bazi yuko bazomutuma ko intumwa zimuhendahenda ati ibireke wiranye hirya bavuga ati ntibishoboka igihugu Imana yabayegeza kukirinda kigeza guha amahoro n'umutekano abanyagihugu hanyuma utekonga dufise n'irubibi icyo gituma no Burundi utagiye hariya mu buryo buzibiraho n'u Rwanda rako bazibiyenga ivuga ati turabazi dufite iryinyo kuva kera oya batezirisha mu kika zirariye Rwanda baza Rwanda byivuga mu nyende bakavuga ati tubira bwo tumaze gufata buvira ushiki Bujumbura ari hakakanya asimwe n'amasaka ibyo rero bashaka bareke nibaza yuko ibitutse byose mu tuka cyane ice cyose mu Afrika tikimukura kwiteka barundi tumo nikimukura kwiteka n'icubahiro cyane se ibikorwa akora ntibikwa gushimwa n'abarundi abarundi tukomeje kumwubaha n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azokomeza yubahwe n'abandi bazomwubaha usibye abo kumbure bazomusuzuma ariko ibyo bivuze ko n'umunyarwanda wundi akamwubaha cyangwa se umunyamurenge akamaro k'umukanye n'icubahiro ngo benshi barakabona hambavu yaho apotre yo turiko turahabona n'aho twaje turahabona mubana si mwiza ya hagati y'abarongozi reka mvuge abarongozi bamwe batemera abandi barongozi b'abarundi cyundi habonetse ibintu bitangaje sinanzi ko umusirikare ashobora kurengana umupaka w'igihugu ciwe yegeza mu kindi gihugu swati kunywa agacupa atabifitiye uruhusha mu cyahoze ari intara ya Kirundo ejo bundi ubone butanyerera ku mupaka wa hariya za Gasenyi Nemba umusirikare w'u Rwanda ku metero majanirwi ava mu yarenganya umupaka w'u Rwanda ari mu Burundi saa sita y'ijoro igipolisi kiravuga ati bimeze gute kuri ngaha byagenze gute byaravuzwe cyane abantu bavuga ngo yari yanyweye agacupa arengana tubyemeze nyine ko kunywa agacupa karengana se twebwe batanguye kunywa mw'iminsi abasirikare kugeza aho bibagira imipaka apotre baba Barundi n'Abanyarwanda mugo nta Burundi ndumva yafatiwe mu Rwanda twebwe nibaza yuko ntitwovyemeza twona bihakana kuko nta bubasha bukwiye cyane ubuhiga bwo kubimenya dufise mugabo icyo tuzi dusoma mu bitabo mu vyerekeye amaperereza yose yo mw'isi hariho inyifato abapererezi bakunda kugira bamwe bamwe donc abari mwigendereza cyangwa se mu butasi rimwe na rimwe harabigira abasazi murakagwara mu akigira urwaye mu mutwe kugira abantu banamwikeke umusazi yicaye ngaho avuga ati yari n'umusazi mugabo kumbe amakuru ariko arayakira biraba murajya mu kindi gihugu akigira umusazi abatazi wabo batagira iyava n'iyajya ukaba wicaye ngaha cyane cyane abasazi usanga abantu bateramiye ahantu abandi bari basanga ari hasanira gusa yaguma asaba benshi ibyo barabyigira kugira baje kongera amakuru biswa abasazi abandi nabo ariboreza ntashobora kwiboreza akigira umuntu bwadegeye atumva ikintu na kimwe yabaye tabani mugabo atanyowe kandi ugira ngo amwite imborera muri icyo gihe rero ntituze ibyashikiye kujya musirikare w'u Rwanda bishoboke yuko bari yanyoye akaborera nabyo birabaho hama kibagiriye ataha ibyo n'ibisanzwe kuko njye hano bakwiye dukorana ngaha muri ville twakorana akazi kera iyo yanyoye inzoga aho gutaha mu kibega bigeze kumufata atashe mu gatumba bamugaruye ku rusizi imodoka yacanye kabisa abasirikare hariya bakivuga bateye mutamubwiye kera tashe utashe ndi muhira ndatashe
ngiye mu kibere nawe kubageze ku rusizi ibyo biraba no kuvuga umuntu ariko araja mu maje mu majepfo kubera abanyarwanda akaca agenda mu majaruguru cyangwa mu buseruko aho umuntu ashobora kunywa upara n'ibiyo gusanga bizibwe ngo nabyo byawisiye ngo birororo ngo ugafuruma tare ugasanga no kwibagira byose bakwibagira ashobora ati dore yanyoye tuvuye ko yanyoye nabyo biraba muri ico gihe rero haba hasigaye amatohoza y'abamufashe kandi twoshimira abapolisi bamufashe burundu baciye bamushikiriza inzego zibakuriye kugira ngo bagire icyo bavuze dushimire n'abarundi kuko baciye batanga itangazo babwiye itangazo mu Rwanda bati umusirikare wanyu nibwamubura kw'ipero turamufise atari ngaha mu Burundi rero iyo bamaze kuvuga turamufise kuvuga rero nta mugambi wo kumubwira nawe uhari eka ubahari baramugaburira ubahari baramuha amata akanywa barindiye kumenya bati n'ubundi bimeze gute n'u Rwanda rwaratanze baravuga uti nta kibazo kirimo inzego zibijejwe ziriho ziravugana kugira ngo turabe uko umusirikare wacu bamuduha agataha nibasanga atakabi kamugenza ivyo inzego zimufise cyangwa zibijejwe byose ziromera zikavuga ziti itahe nibaza ko ico genda aho bazobitangaza bakavuga ati tora umuntu wanyu nta kidagora mugabo ni ikimenyetso ciza cy'uko abarundi batifuza intambara n'u Rwanda kuko iyo biba ngombwa kiba ari gutangaza ko bamufasha bari kumurasa bategeza gukora akazi umuntu yateye igihugu urabona yuko aho urumva akazabura igihugu kibanye nabi n'ikindi kandi hari ibihuhahuha bivuga ati u Rwanda rugomba gutera Uburundi urabona ko bakoze ico gikorwa iyo operation yabaye ngo no professionalisme umunyamwuga bwinshi hari cyo nibaza rero apotre jena tangogira amakenga kuba bacungera imbibi ni gute umuntu ku mupaka tuba tuzi ko hari abapolisi none ku mipaka minini ijya yugaye hari abapolisi b'ico gihugu umusirikare yavuyemo hakaba n'abapolisi b'ico gihugu ikibuga imbibe navuga Burundi umuntu yarenganye gute umupaka w'u Rwanda hari bariyeri bariyeri ntiyaciye kwirayeri yaciye hehe rero mwajya amashamba yaciye nicyo kibazo cyane ayo mashamba yaciye hehe gapotre ko ndavyo umenye rero wende wabize gari kandi basigurira ibyo bigeje ugeza ku metero majana 7 z'Uburundi oya majana 7 wanashaka kuri gute Burundi bashobora gusanga yinjira mu moto bakamureka ati nabanza afwa ikinayenda cibazo bashobora gusanga yinjiye bamubona bateka tumureke abanza twemera shike kandi ubundi niko binakorwa kugira umufate neza bitagoranye banzo ibibazo yuko uko byagereza so gusamara cyane ngo bari bajyanye basinziriye naho uravye ndumve tekinoloji yo kurinda ibibe ubuyobozi ofisi iteye ubwoba uburyo utovuga ngo muhigire batamubona kuko hari amadrone afise amaso abona no mw'ijoro uravyumva dogo naho umusore barishanga kere gatarutse hariya barakabona rero nibaza yuko birashoboka n'ibyo nibwira jewe ko yinjiye babona baramureka ikambi y'abasirikare b'u Rwanda iri hafi y'umupaka aho bitigako yugereranije na za Busoni cyangwa se na Kirundo uyu munsi umusirikare akava akagerengana ibirometero 5-6 yanyoye icyo kintu naco nyene kumbere bana bwa utasi nyene ntitubifate kare bwa utasi ntitwabifata yuko hari nama yandi mayeri apotre cyane oya uko biri kose ibyo ko turavuga usanga atabisa bihurira n'ibiri mu matohoza ubuza gusanga amatohoza amaze kumenya ibitari bike rero nibaza yuko igihambaye nuko bamushize kwidoki bakamubaza icyamuzanye kandi bagahumuriza n'iyavuye bati umuntu wayo turamufise ntagora hamwe usanga karakaborerwa iyo yanyu rushegeza nta kundi yoheza agashika yakiye izo nzoga uzireka cyane basanze aho icyamugeza kari gutata bazozingura ibitabo by'amategeko abarundi bizere ko atari zanzira nyiri cyobora mu mukuru w'igihugu yigeze kuvuga yuko
igihugu gishobora kuzoterwa n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda ati mu gihe byoshika naho tuzomenye tubyitwaramo tuvuge ngo ntayo bari inzira gute bwa mbere ho u Rwanda gutera Burundi muri bino bihe kuba ari kwiyahuza kuba ari kwishyira kozi mu izosi kuba ari kwiyahuza kubera iki apotre uko bazi Burundi siko kandi baze yuko abatasi babo barabizi yuko iyo ntambara itorwa neza haba mugabo dufatiye kw'icyo kibazo wabuvuze kubera vyabananiye gufata ibuvira kubera bazibiwe n'abarundi icyumviro cy'iwanje yego kandi ntigikuraho ica abandi eka n'abandi bashobora kuzikinda muri izo strategie zabo zo kurwana ese mbona nta mafilime nta mafilime ivyo bibaza barashobora kuvuga bati kugira dushobore gufata buvira neza reka ducokoze Burundi hano twige ko twatega samariki ko musore twatera bariye abasirikare bari buvira baca bakubana baca babanza baze kurwanda iyi ntambara yacu ngaho entreta ingabo zacu ziri muri M23 ziye ziprogresa zigenda muri buvira zegereza buvira kubera abarundi bazoba bavuyeho ishora cyo giharuro cyoshoka mugabo nahone samazi nahone ko kwihenda kuko igisimburu naho motere bose bigakunda bigateba birashoboka siriyo yuko bokwigora hamagenge ziri ko oya niya effective of work kwiye effective yakwiye ikoresho birakwiye abasigaye ngaho mu Rwanda n'abandi bakabanya bacoze imbere tuvuge ko ari ntango yuko ibiyago byiza cyangwa se no kubana neza ko barundi kuba umusirikare ashobora kwihenda cyangwa se uyu n'uyu ashobora kwihenda hakabaho guhana amakuru hagati y'u Rwanda n'u Burundi Reganuze ugiye kuraba abarundi kuri ugiye kuraba aho bagiye mu Rwanda hose nta hamwe zo ko badashira imbere amahoro yego murinze murasana uba wabananiye cyane ko bumvikana harahagaze rero ko ntakundi barakurasa murarasana kandi baragutsinda kenshi yego no muri icyo gihe rero haba Kongo haba n'ahandi hose Uburundi bushira amahoro imbere bashira ubumvikana imbere mugabo bitamuza yuko bwitegurira n'intambara muri icyo gihe rero icyambere cyaze cyakabiri ka umukino bempoje n'abaheza bagakina kandi kenshi barawutse rero icyo gituma iyo nisige nziza baruvuze yuko bavuga ati kambe twamufashe mugabo nta mugambi wo kumugera n'ubufise turamubasubiza vuga tubanje gutombotse ibyo nibaza yuko ibisanzwe kuko niyo abo mu Burundi agiye Rwanda uretse yuko ashobora kuba barabivuze niko byogera ntiboshoka bagira ati usubira inyuma oya abanza kugufata ahantu bakagushira ahantu bakagira amacobo abizi ibyo kukubaza bakakubaza hanyuma basanze atakabi karimwo baje kuvuga ati ntiwigiye bakakuzana bahagushira mu mirwe y'indongozi ku mupaka tugenda iwanyu bagahanahana nziza rero rero kujya ko abantu babana baciwe bazi amategeko y'intambara no ku rugamba rweruye umuntu bamaze kumufatisha imbere kumwica reka niko mwica nibwo guhinga mw'icamba numwica nico gituma ko zo kumva intambara ihagaze haba ikihe cyo gusubizanya imfungwa haba igihe cyo gusubizanya imfungwa uko biri kose amatohoza nk'uko twabonye itangazo bwa mbere ngira ngo nibanahanahana n'uyu musirikare cyangwa se n'ibyabandanya tugira ngo abarundi bazobimenyeshwa ngira ngo tuzobimenyeshwa bizabimenyeshwa naho bizaba byakozwe muri bwa buryo buri professionnel nibaza ko abanyarwanda batazihenda iciza nuko bavuze yuko bariko baravugana rero ko muri by'uyu musirikare katubize ko twerekeze ku kindi kibazo nere nabonye cyakomeye cyane mu karere wahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo niwe ngiye kugera ko abahimenga biratema kigapfuta Kabila inyuma y'ibivuzwe byinshi yuko ariko arakora amakosa ku gihugu ciwe ariko agahamanira igihugu ari kumwe na bamwe mu bahemukiye ishobora kwita ubwoko bw'abanyamurenge Moise Nyarugabo Joseph Kabila yakatiwe
ubwo gupfa nibaza ko ari imwe mu benegi mu ba president mu buryo bwa hafi akatiwe n'igihugu ciwe urubanza nkuru akiva mu mabanga ataciye umwanya muremure nibaza ko ari we wa bitari byo bivana umuremere bw'icyaha yagirijwe usanga rero wambere agikoze urubanza yakweza bose babaye yego ari bagikoze rero urumva niwe gitangurira byahungabanije rero M23 byahungabanije bamwe mu bari bamuri inyuma cyangwa bari begeranye ba Moise Nyarugabo nabo bavuze ibintu byinshi tuvuga iki kuri no rubanza rwaciwe Joseph Kabila Apotre wa mbere ho uje usenze amategeko ya Kongere yubatse biva igihano cyo gupfa ubonekirana ubonekiravaho hanyuma uravye ukibire de fraction bamuhaye bamushizeko ugaca baraba basoma ibitabo by'amategeko baraba ibihano bihuye hanyuma bashobora kuba bahuye n'icyo kibazo n'icyo cacu ega muri bisanzwe urumva ntabatsinzwe na sentare abatsinzwe n'itegeko yagonze amategeko mu cyama yuko duca muri ako furi afekerarwa niko bimeze imbere y'uko shika gusa nuko iryo urubanza rwiwe bamokesheje benshi niho nashaka kugira bamokesheje benshi batari kwihakana n'ibyo bari bakati twebwe bari birafeka bakaba birafeka bakaba ntibabwihakane bari kumwe mbere nabo kuza gukatirwa Apotre yo bibaye ngombwa bega bavuga ngo ibisangiye imizi bisangira no kumba sone ubagatabwe kwihakana ko batamuzi bari kumwe isi yose bigota bakoranya abantu wizeye rugabo yasatse yabwiye Scovia urebo nanje ugira ndege ko cyangwa duguhe bivuze tu haruga niko bimeze Apotre uko ni yemba pe yego dukora dibu dore wizeye rugabo iki sese bivuze tu ko Moise Nyarugabo batari muri M23 ari muri twikwane twikwane ko birembwe rero twikaba rahigomba akaba ari hari ni hari ijyabanira abantu gahajyana n'abakenga warigeze umubona mu misozi yo muri Hope ya birembwe hari ibereye ku mazi aho muri M23 ako ntiyidekara ko M23 Moise Nyarugabo ico yoba cyose ikigo z'M23 igiha n'umugwi utera igihugu cyawe kandi bivuga ko igihugu warongoye igihugu ujyana yabaye shefu kane abo sarate rero batamye gusuherwa avuga ati bihano ko bitangure kuri Kabila two karabaye rero avuga ati mbega ibishikiye igiti kibisi icyumbe cyo bico bigenda yarahira rero gusi ko barahabeshe murahabeshe badako kumvira ariko ibyo bavuze byose mirongo ariko metero tukiri aho Kabila utarimo gukorana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi uyu munsi yaje kugira ngo Kinshasa akaziguma hafashwe n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi akaba ajya mu mahanga avuye iguma akongera akagaruka nk'uko bivugwa uvuga gute ko Kabila na M23 batandukanye kandi ari mu bice igenzura ugenda ashaka kumufasha kumva ko Kabila atandukanye na M23 ni nk'ukuntu umuntu yavuga ngo wowe nayo ntacyo muhuriyeho yabaye agiye kumureba bese amureze he aramubajije ashaka we uveho arazi gushaka ubuye bumbe oya nona kurenga murenga hari umuntu muri isi atazi ko muzenya ngawe muri tu ako we ntabyatse ni yabikanye abihagaze kubera Kabila kubera ubanza kwaciwe Kabila yibaza ati ujye gwe uraheze nani petete byo bazojogoroza Roswiva ugiye gukurikira nijeyo rero muri ico gihe yibutsa kwifuka bukeye izo gori misoro ya gutora ko gori gutora imisoro ya kwifuka bukeye kabisa
urubanza rwa Joseph Kabila gushirwa mu ngiro bonaza kubizokoroha kote bo gushirwa mu ngiro bishobora kutoroha kuko nabyo n'ikindi kinini leta kubera atari mu gihugu atari mu gihugu n'ubwo biragoye yaba mu gihugu y'abaza bateza baruca barabaze no kumufata ari biyohera hakazoheza hagakurikira igihe cyo gushira mu ngiro ngo baze yaciri muri iki gihe si hari ashobora kure mu gihugu rero kidashobora kwemera kuzogutanga gasanga baramuciye mugabo ushira mu ngiro birase kuko ubu bamarumbi gashatanga ndabona bisa abantu biwe achoheza bakaja kuremera ubutegetsi cyangwa bakavuga ati byamuda ibi habikinda cyumva uko biri kose rero biye urubanza ntirubora oya rubora icyo cyoje urubanza ntirubora urubanza ntirubora uyu munsi akatiwe ubwo gupfa bajya bose bashirwa imanza bamweze nyarugabo bazanyarasi bandi kuko uravye amashami mpuzamakungu ukareba ivy'ubundi yagiriza uwo muhari y'ubuvetu w'u Rwanda crime de guerre zakozwe bajya benshi bazogira bajya bose bazogira kumbure tuzofata umwanya tugaruke ku byaha uyu Joseph Kabila yagirizwa ariko uno munsi turacara mu rubanza gucibwa kumbure twirengagiza ibyaha yagirizwa tubanze turabe ibyavuzwe ibyaha tuzobigarukako uyu munsi Joseph Kabila nk'umukuru w'igihugu ataramaze n'umwanya muto avuye kwica igihugu ku burongozi bw'igihugu akaba akiri ubwo rubanza ni ishusho nyabaki ku ndongozi za kino gihe cyane cyane muri Kongo bwa mbere ho burimo intambara nta muntu n'umwe ajya hejuru y'amategeko icyo buri cyose ukwiye gushyirwamo uri kurara amategeko y'uko utari nka konferayi kuko hageze ko amategeko ahavuka amategeko kenshi arakurengera ntiarengera icyo kimwe rero bumva n'abandi ntabwo nyine bari kumwe bibaza yuko boja gutera igihugu bakibuza n'umutekano bakicaye n'igihugu kandi babisangiye ejo mu gitondo urumva nabo ntibazi icyo itegeko rizovyuka ribabwiye ni vyiza yuko abantu bose bamenye yuko icyo ugiye gukora ubikora bamaze guhabura n'ingaruka zacu sweet rero bisanzwe mu gihugu wako ibisanzwe kwemukira bene igihugu ezaho ucira ubwo rubanza rwo gupfa ngira ngo Sarkozy bareba mukatiye abo bararevye abari mu burongozi n'ibyoroshe Sarkozy bareba byejeje kwegera yacu nyuma y'amafera beto reka kumbure ibi biri mu mukuru w'igihugu cyangwa se wahoze ari umukuru w'igihugu mu gihugu cya Kongo byari bibahize tubirindire suite uko bizogenda bikurikirana ahubwo tugere twerekeza ku musozo tugere ku cerekeranye n'intambara ziri muri Kongo uyu mwanya zongeye gufata uwundi murego cyangwa se ari ziriko irarenze tuvuga ko impamvu ari iyihe yako turavuga yuko umurimo nabonye abasesenguzi ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda Burundi yisize pilipili bo bavuga ngo isenda urusenda ngo Burundi yisize isenda oyaye bo nta rusenda ariko kubera vyavyumviro byo kumvikira yuko umenga abarundi bariko bagomba gukora intambara yo kumara abanyamurenge atariki bo bariyo gutabajwe kandi abanyamurenge baravyivugira bavuga yuko ubwasi atari Burundi aho base n'umunyarwanda barivuga neza ariko bakotoke bati turabiza mu bwasi azamera muri ico gihe rero bisanzwe n'iyindi mvugo yo gutangariza abantu yuko urugamba rutaboroheye kandi babona ko badashobora kubitsinda iyo utanguye gutinya arataye utonere wowe uhita ubwase bawe ugatanga ko ingabo z'Uburundi zibaye nyinshi ngaha kandi zirabakomeye kandi ibigwanisho bafise biteye ubwoba amadrone bafise yaho ntahusha ibintu bindi ati murabona dupfuye kuri uku iyindi mvugo utavuga ati jewe uko ntagira uko nabigenza gusa ariko mba namaze idarapo ryera nkamanika amaboko jewe ntabwo arayihagarika kuko kenshi iyo hotoranyiro wo gusumba igufu arakuvuna iko umeze yarakuvuna ushatse kuvuga ko amaze kubibona ko batazobashobora Burundi ko yabasumbije biramubwira ko ibebe avuga ati twe ntabwo tuyihagaritse hanyuma umvikane n'ahandi hoho
nabo nyine baravyivugira bavuze ati ngaha ni ngorane kabisa amadrone isasu nyinshi efekitifu y'abasirikare benshi batugose abeturumva baragiye barakikuza babashira hagati ukamurumva ubu ntibaja imbere ntibaja inyuma baca bagenda binyegeza mu banyagihugu nta muntu w'umugwanja kwinyegeza mu banyagihugu ntabwo kwirwanira mu magi acameneka abagwanje ntibora nk'umuganga karere turimo ko kwanduka intambara abasirikare baza kudukuraho vamo twikorera bihafi bw'abasivile haba bahora kuboneka tukagaruka kandi babitubwira ati garuka amahoro yabonetse ubona isawa n'abarya abantu muri za twigo za Yuventus baje kwinyegeza munsi y'ibitanda by'abasivile kugira ngo nibaje kumurondera bakomende bavuga ngo njyaje mukorera tamwe waje kumara abasivile naho nyabagwanyi binjiye no muri ico gihe rero nibave mu bari nibaje kugwana atari uko naho isi yose yabona ko atakovuga afise ntazo bafise ndakoze iki aho hose uba barafashe waruzo mu Rwanda abantu bavuga yuko urugamba rwakomeye mu minota mike y'abatsinze bafashe batanze ibituri bakabiha abavuzi b'abafandese bariko bakomanda urugamba muri Nord-Kivu barayarya bakavuga ati ngoye tuje guce muhata mwiruka ubwo twabasumbije gupfa muhateri hose uzozikenera n'ikime yambere abaofisiye bose bari muri komande muri Nord-Kivu bose bapfungiwe Kinshasa na procès yabo muri ko militaire yatanze yaruguru kubera gatoza yuko batigeze babana ahubwo bahanze urugamba aho bashikiye ngaha tibatanze ibisi biki bazi ngo naho ngo bice bigenda kwa none bahamaze beza ngaha yasanze umwaka wo Burundi haryanditse umwugariro bagatari bikunda nico bitubona kugira yuko kuririmba indirimbo z'itsinzi ugasanga abasirikare baza no gukomanda urugamba no gutanga imyitozo birirwa kuri social media kuko abandi bose bariko batanga ibintu bagira critique n'ubusasanzwe bw'intambara bariko baragwana bo nyine kumva intambara itanguye si muri bwo twumvise general atuza atahigana yego ndaho ni wumvise agitanguye nk'umusirikare nyine warumvise ko atahigana ni professionnel harimo technique yari muri ati ntabwo byo kuvuga ngo akubwira ibikeneye ibidakenewe yakubari hari ibitavu bw'abandi bobo urumva ku muntu w'inkoho hariko kamera na mikoro vuga umugwanya tuzogwanya mu bana dushobora kugwanira nibemerere bayamanike ntaco bayamanike bisanzwe hamwe n'ababiri hagatsinda umwe ivyo ni bisanzwe kandi urabona ko Kongo yamaze kubwira ati ko biri kose kumbure hari ikibazo nari mfise cerekeranye n'ibintu byerekeranye n'ubwoko mu gihugu cy'u Rwanda twabiciyeko byamo kugira ngo sinobiranira cyane aho turi igihugu cy'u Rwanda ubu nta bintu by'amoko byari ko biravuga tunabitubeko cyane nibaza ko tubitebye ko tuza kuba tubarengereye nitwavuga yuko bafise iby'amoko kandi batavyemeye yabuza ko tubabeshi ese koko ikintu cy'amoko mu Rwanda ibage bavuga bakanyendeye twebwe twavuze byayo moko byavuye mu kaboko k'umushikiranganje wabo Bizimana cyangwa amaseri kandi yabeshe iby'amoko byo birahari abahutu barahari abatutsi barahari n'ubwo bavuga ngo ndi umunyarwanda umunyarwanda mugabo hari umunyarwanda wahera umunyarwanda w'umuhutu hanyuma amacakubiri y'amoko akorwaho n'umusaraba niho kwandika abanyefeso umusaraba nabo urabona baraye bawuranduye bakavuga yuko inkotanyi ariyo mana akorwa no gusenga mu icamake iyo umuntu yamenye imana hari ibintu bimwe bimwe bishobora kuba mu by'amacakubiri mwene kiri mu wabo rero n'ivyo baravyumva ashobora kuba kiri ufite hari n'amaboko ihari
Apotre ngira ngo nosozerera ngaha kuri kino kiyago cino munsi Itaye byari. Dekanja. Ngira ngo nzoga tuyaga la présence des militaires burundais au Congo. Ibyo bibaza basupanye gato. Ariko ngishobora kuba yarivuze neza. Ari mu gisho nziza cyane. Yavuze ati iyo tutajayo. Aya mahoro n'umutekano dufise gaha. Ico cyo kivuga ngo bifise. Yeke narabishimye. Yasiguriye abarundi kumbe n'abandi bari gufunga muri sobanura byose. Iyo mpamvu rero dukwiye kubashigikira. Mugabo rigende kumbwire nawe yavuze ibindi ko ukuba kw'abasirikare b'abarundi muri Kongo ariko kugira ihonyabwoko ari nabyo bizotuma intambara ibandanya itazoba bishoboka n'ubugiye ugiye kubiraba ari umuntu wacu yitwa Mbabare Mbole ndabona ibyo mvuga sinaza kubera buryohe kuko uri kuvuga ibintu bimwe biganisha ku bwoko ukavuga neza ubw'abandi ubwawe n'ubundi burenganzira mu buryo buvuze ko nuko utabaje kuvuga ati ndamuvugire biragoye ari ku kazi umusuku mwiza yo hashiye kandi ni byiza cyane ajabo yiwe yavuze yuko ibyo nta kundi ari kuvuga kuko ati utiza kwakiza uburundi urumva bimeze ko abona we yaza atari yaravuze yuko abasirikare cyangwa se abacancuro bari ubu intambara ikongera bagatsinda hanzira bazoronka mu Rwanda babwiye ko rupfiyari mu Rwanda cyangwa babwiye ko bazi ko bazotsinda kandi batotsindwa na badasinzwe urumva nyine bazoba bageze ku nazobara amahirwe yabo bashobora guca n'ahandi ni ibyo ngira ngo twogarukiriza n'Apotre reka genda bashimire cyane kuko hakiriye kinini tutayaga abantu batinza kumenya ko ibyo biko birabaye biriko biravugwa hirya no hino uko bimeze ariko Apotre jewe bijya mu gusozera cyangwa se mu gushima kwanje reka ngarukirize nce ku kintu kimwe nabonye n'ubundi kuko naciye mu ntara yahoze ari yangozi buri bitanyerera aca muri commune Mwumba na Usiga narahageze ndaja mu ntara yahoze ari ya Kirundo buri bitanyerera naho nyine muri commune Kirundo ngira ku mupaka umva w'u Rwanda n'u Burundi ku Kanyaru hari ahantu nabonye za Kirundo abene igihugu baragukunda apana bisanzwe aho hose aho nagiye kuko ubu nabonye menga aho ngeze bambonamwo wewe aho ngeze iyo za Kirundo za Ngozi babona wewe ariko gusa je nk'abantu ubumenyi mfise nibuke mu byerekanye n'imyemerere y'amadini basabye bambwiye ati igikorwa cyawe kirashima cyane cyane ahubwo hari jambo nibagiye mu byo bambwiye bakwiye kuzabasubira mu byo kwigisha ijambo ry'Imana ryari ryerekeranye n'ingo n'imiryango ko abafasoni bakwiye kwitwara mu ngo kuko bamwe byari bifatiye no ku kiganiro c'abagabo bari mu bibazo byinshi bivanye n'uko abagore babo usanga ari abaki twigeze ngo gukora nyaba umuntu yarakimbwiye gifatiye ku bafasoni usanga ari ngari badashobotse icyo kintu kuko kuzogaruka ko muri kindi gihe kakibaganiriza ariko mu ntara ya Kirundo ho muri commune Bugabire ni muri zone Kiri hari abarongozi b'idini bambwiye ati bikunda zufata igihe bagendere cyangwa ubutumwa mu idini rya ni idini rya ni JTB muri JTB mugo nabonye mengo bari fekabo mu misi heze baravuga bati turashimira inyigisho zawe ese bugizoha sinzi ngira ngo umuntu ashobora kuzonasubira yabashiriye ubutumwa sinzi ko bizokunda nako hagera aho hantu kuko barashimiye inyifato yawe n'ingero kurigisha by'ukuri muri ibintu byubaka bizoshoboka kandi Imana ikarutira tuzoja ntabwo twamaze kwiza ubutumwa aho hose bavuze igihe utari kumva ijambo ry'Imana tayari kugira ngo nk'urongoye akomisere w'icyo wako gace kugwiza igipolisi aho ha kuko
uramutse ugiye ko mwiyo ntara ko nabonye abantu bagukunda Apotre umutekano wawe ukaba kugumbira ari benshi ntabwo ari ukugirira nabi ahubwo gutambuka byugora nawe abo rero baca bagucuma niho baca bagucuma mukirondero nabonye babishima cyane ariko hari umuntu yambwiye ati waranatowe yanavye yarabishimye muri babandi barongoye abandi yarabishimye ko watowe ariko nabonye na bintu ziriya nzego zo ku mutumba no mu mazone zikora akazi gakomeye murabonye muri zone Kiri hariya ikiri muri commune Kirundo nabonye ari ibintu bikomeye nibo barakora akazi cyane ahubwo nabonye mwatora ibanga rikomeye Apotre ubwo ubutumwa bwabo ndabushikanye igisigaye no kuzompa feedback cyane se ubutumwa ndabashira abantaheza ubwa mbere ho ibisigaye turiho ubwanyu ntabwo bira kujaho gukunda yego kandi bivuze ijambo ry'Imana bizogenda ubwo barabyumvise abantu muri commune Kirundo reka ronda shimwe mu kibanza cyabo kumure kububemereye ariko dishana nagushimira n'uyu mwanya waduhaye asante bari guhezagire kumure hasigaye ko umuntu aza gusaba gushokora kurugi shokora mwatuzaniye inyuma y'urugendo mwari muri nukuri turashima hanyuma je ndabifuriza ibihe byiza urabandanye ngororanirwe ibimukoze bijya byubaka benshi fisa akamaro ku gihugu no ku babanyi b'igihugu cyacu Imana ni guhezagire Apotre twese amen namwe rero mwakurikiranye ikiganiro cyacu nibahezagirane n'abanyu ndetse n'ababegereye ibintu ni bitatu bishobora gutuma unezerwa no kugira umuryango kugira igihugu ndetse no kugira amagara meza twebwe ikitunezera cyane nuko dufise mwebwe umuryango wagutse iby'amafaranga twabishize ku ruhande rw'igihugu niyo cyambere ubwo rero nimugire ibihe byiza cyane Imana ibahezagire muri rusange bye bye